tumaze mu gihe turiko turibuka ivyo mucunguzi yaciyemwo, mbega vy'ukuri twarabihaye agaciro, mbega vy'ukuri si ibintu twafatiye hejuru, mbega vy'ukuri ivyo bintu turazi ivyo ari vyo turimwo, canke tumeze nka Petero turamwihakana tuzoba turasubira kandi kugaruka. Urumva aramubwira ati yo uzoba umaze kunyihakana, naho umbwiye gutyo uzoba umaze kunyihakana. Hama Kristo ngo arahindukira aravuga ngo aho nabatumye ataco mutwaye, hari ico mwamburanye? Aha yereka baza Petero na bagenzi be, nanje ndaje ngo jewe nawe twibukanye, mbega nshuti mukunzi, kuri kurihakana Imana hari ico wayiburanye? Kukiriho abandi benshi barapfuye, niki gitumye wihakana Imana? Hari ico wayiburanye? Mbesha ko mbona no mu ntege nke zawe, ko mbona waciye mu busambanyi Imana ikakuzigama ukavayo nta masikatrice uvanyeyo agaragara, none ariko vy'ukuri ko bikunaniye kwihangana Imana hari ico wayiburanye? Ndakubaza nibaza ko imyidodombo itwishe, ko turiko turavuga ngo ibitoro vyaduze, ko turiko turavuga ngo ikiro cy'umuceri kiri ku 7,000, vy'ukuri Imana hari ico twayiburanye? Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Mama Nyisho ndabagumbiriye, nizere ko ari impore, nizere yuko mumerewe neza, muguwe neza aho muri hose. Ndagarutse ngo tuganire kwa ca kiganiro cy'ijambo ry'Imana, twugurure imitima yacu twumve icyo Imana igomba kuvugana natwe. Rero tujana n'ibihe tugezemwo, twahora tuganira ku bakenyezi biteka, ku bakenyezi dukwiye kwigira ko, ariko kandi twarabonye n'umukenyezi umwe atashoboye kuvyitwaramwo neza. Uno musi rero ndagarutse twibuke ivy'umucunguzi wacu, tuganire ku bihe vyiwe, mbega icamuzanye, mbega gahunda yiwe, mbega yarayirangije, mbega vyagenze gute, mbega turafise conscience yuko y'ivyo turimwo nk'abakristo. Nivyo numva umengo twoganira. Rero tugiye gusoma Injili ntagatifu ya Luka, turasoma ibice 22, ndahera kuri 31. Haravuga ngo Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntiguhere, nawe niwamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Aramubwira ati mugenzi, niteguye kujana nawe no mwibohero no mu rupfu. Imana idufashe cyane. Aramubwira ati Petero, ndakubwire inkoko itarabika uyu munsi uhava unyihakana gatatu ngo ntunzi. Kandi arababaza ati hamwe nabatuma mudafise umufuko w'amahera canke isaho canke inkweto, hari ico mwabuze? Baramwishura bati ntaco twabuze. Arababwira ati ariko noneho ufise umufuko w'amahera awujane, ufise isaho ayijane, kandi udafise inkota ashore impuzu yiwe ayigure. Ndababwire ibi vyanditswe bikwiye kunshikako ngo yaharuranywe n'abanyabicumuro, kuko ivyanje bigira bishike. Baramubwira bati mushinga ntahe, ehe ngizi inkota 2. Arababwira ati ziramaze. Mana idufashe cyane. Ewe Petero sha, ngo niteguye kujana nawe ngo mu rupfu ngo no mugasho. Oya reka. Oya reka. Nivyo ari gukunda ko ariko avyibaza, yaravugiye mu bishobisho, mugabo ntiyari yavyiyumviriye ko neza, ntiyari yafashe umwanya ngo yiyumvire ampleur y'ivyo bintu ariko aravuga. We ngira ngo yarezi ko ari ibintu bisanzwe, ahubwo ngira ngo yarevuga ati uyu mugabo yazuye abapfuye, uyu mugabo yagize ukuntu niwe
oya yavuga ati oya uko biri kose uyu mugabo azigwanira, uko biri kose uyu mugabo bizomera ukuntu. Je sinibaza yuko yabona yuko nyene bazomutikura kujya babikoze, sinibaza ko yabona yuko bazomufata kujya babifasha. Avuga ati jewe je ndi prêt, nditeguye. Ariko Yesu aramwitegereza aramubwira atumvasha uza kunyihakana gatatu. Wo kwiyumvira Petero ukumva yagiye mu ntege nke, ukumva byaramunaniye kwihangana, ukumva byare bimeze uko, ukumva umengo wewe wari kubikora ukundi, ukumva umengo Yesu uko wari kubigenza, ukumva umengo wewe wari kwihangana, ukumva. Ariko reka nkubigire, iyumvire nawe mu buzima bwawe, ni kangahe umaze kwihakana Kristo? Kubera inzara ukihakana Kristo, kubera kubura akazi ukihakana Kristo. Wavumbaza ngo je namwihakanye ryari? Ka kazi waronka kubera ko watanze igiturire hajya waramwihakanye Kristo. Ka kazi waronka kubera ko urinze gusambana hajya waramwihakanye Kristo. Wa mugabo w'abandi wemera ko musohokana kubera yuko ubona yuko vyanse irasyo atayo hajya warihakanye Kristo. Rero ntabwo ari Petero ariko arabwirwa, ibya Petero byararengana. Ariko ndashaka wewe wenyene wisuzume, urabe ukuntu Kristo yatwitangiye, urabe ukuntu yaciye mu mibabaro, ukuntu sinzi, urabe wiyumvire, urabe ingene nta muvukanyi yo gucungura, nta muvukanyi yoza ngo agufata akaboko, nta n'umuvyeyi yoza avuge ngo jewe nditanze ngo mu kibanza cy'uyu. Oya, ariko Kristo aravuga ati jewe ndagiye, je nditanga, jewe ndemeye, bigenda ukuntu. Umaze kumwihakana kangahe? Ndiko ndakubaza, wowe umaze kumwihakana kangahe? Aramubwira ati Petero we uza kunyihakana gatatu. Kandi uyu yabwiye yari wa undi ngo kuri wewe, ni ngo Yesu yarafise imigambi myinshi, yarafise imigabo myinshi kuri Petero, yarafise ukuntu agomba kubigenza, yaramuraba akamubonamo iyindi potentiel, yaramuraba akamubonamo uwundi muntu. Ariko uyu nyene ni cyabujije ko yihakana Kristo ako gatatu, inkoko itarabika. Raba neza mu buzima bwawe, wowe umaze kwihakana Kristo kangahe? Ejo bundi nariko ndatembera muri ville kumugoroba, hama numva umugabo abwiye, numva ijwi ry'umugabo yabari inyuma yanje, numva yishuye umugore cyangwa umukobwa sindabizi, numva mubwiye ngo hiyo ndio jibu ya kunipatia na swaumu yangu, ni wewe swaumu, ngo hiyo ndio jibu ya kujibia mtu mswaumu. Hamanza numva wao undi ngo mbabarira. Icyo nakoze narabaravye kumva baciye banca ko baca baje imbere. Ndabaraba hama muri jewe habamwo kwibaza. Kubera yuko yiko na swaumu basi muwe swaumu yake. Nuwango urumva yisonzesheje nta mwononere uwo munsi donc w'amasengesho, uwo munsi wo kwisonzesha. Mugabo iyo nyishu iyo yubawuka yapima gusa gatoyi akamuha la même réponse batari mu mafungo yari kumubona. Uwundi nawe ndi sûr niko ko yamwibukije ako kantu, icyo gituma yigumije. Nayo iyo yubawuka akamwishura uko batari mu mafungo, nawe yari kuraba ingene amwishura. Ariko cyari huta ningoga camubwira ngo mbabarira, nakajwi koroheje nakajwi gaciye bugufi, mbabarira. Hamanca ndiyumvira mbega inyuma y'iki gihe bizogenda gute. Rero aba Kristo uno musara kubwira ngo ari mu karema, akavuga ngo iki sindagikora kubera yuko ndi mu karema,
mugabo jewe nk'umukristo nabwirizwa kwiyumvira nkavuga ngo mbega kijye gikorwa cyakoretse ku musaraba ndagiha agaciro akahe, mbega bijya bintu umucunguzi wanje yaciyemo mbega ndabiha agaciro, mbega ko ryangiriye icyizere akandagiza umurimo akandagiza ibi na biriya, mbega jewe ndabiha agaciro, mbega ubwo sindamwihakana, ubwo jewe simeze nka Petero sindiko ndamwihakana. Tuti mukundwa nahawe jenze utwi wanje uriyumvira nanje niyumviye. Aramubwira ati mugenzi niteguye kujana nawe no mwibohero no mu rupfu. Nawe hari ahantu wamwemerera muga ngo sinzoguta sinzokuvako, ngo sinzokuvako, ivyo bonyadora tubivuga, sinzokuvako mwami wanje, je sishobora kuguheba, je sishobora kuguhemukira, tuzobana tuzogumana, ariko kantu gato ikaza ukava ku mwami wawe. Nagomba twibukanye tumaze mu gihe turiko turategura, tumaze mu gihe turiko turibuka ivyo mucunguzi yaciyemwo, mbega vy'ukuri twarabihaye agaciro, mbega vy'ukuri si ibintu twafatiye hejuru, mbega vy'ukuri ivyo bintu turazi ivyo ari vyo turimwo, canke tumeze nka Petero turamwihakana tuzoba turasubira kandi kugaruka. Urumva aramubwira ati yo uzoba umaze kunyihakana, naho umbwiye gutyo uzoba umaze kunyihakana. Hama Kristo ngo arahindukira aravuga ngo aho nabatumye ataco mutwaye, hari ico mwamburanye. Aha yari kabaza Petero na bagenzi be, nanje ndaje ngo jewe nawe twibukanye, mbega nshuti mukunzi kuri kurihakana Imana hari ico wayiburanye? Kukiriho abandi benshi barapfuye, niki gitumye wihakana Imana? Hari ico wayiburanye? Mbesha ko mbona no mu ntege nke zawe, ko mbona waciye mu busambanyi Imana ikakuzigama ukavayo nta masikatrice uvanyeyo agaragara, none ariko vy'ukuri ko bikunaniye kwihangana Imana hari ico wayiburanye? Ndakubaza niba kwimyidodombi twishe, ko turiko turavuga ngo ibitoro vyaduze, ko turiko turavuga ngo kilo cy'umuceri kiri ku bihumbi 7, vy'ukuri Imana hari ico twayiburanye? Turacariho turafungura, umushahara ni wa wundi nakandi kantu na gato ikiyongereyeho, ariko turahari, none vy'ukuri Imana hari ico twayiburanye? Umva rero giteye ubwoba. Byakunaniye gushima mu bihe byoroshe, byakunaniye gushima mu bihe bisanzwe, byakunaniye gukenguruka mu bihe ubona umengo wewe sinzi, ariko umva ikintu giteye ubwoba kije gerekeje rino jambo. Aravuga ngo noneho rero ngo ufise umufuko w'amahera ujana. No kuvuga yarabazigamye arabaha byose, kandi ico gihe naco bari bafise, ariko amaze kuko yaragiye gukugwa muri bo arababwira ngo noneho rero ngo ufise umufuko w'amahera ngo nawe ujana. Aranababwira ati n'ufise isaho ayijane, kandi udafise inkota ashora impuzu yiwe ayigure. Ariko abiki gihe baracashaka kugenda uko, barashashaka ngo babakorera ibintu biriya, ariko Kristo yagiye yababwiye ngo noneho rero ufise umufuko w'amahera nawe utware. Bibaza ngo byari byoroshe? Isigura ngo zari zihinduye umurisho, amazi ni yarakiri yaya. Uri umukristo rero ni ngombwa kukura, ni ngombwa kuva hahandi, ni ngombwa kuva mu kigare, ni ngombwa yuko ukurana na Kristo. Ari umuririmbyi yavuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara sije ndiho, Kristo muri je. Turaba mu bihe nivyo twakora ubwigoro tukisonzesha, uva celebre tugacelebra ngo Pasika, ngo twibuke izuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ariko vy'ukuri ugasanga ntavyo twibutse, vy'ukuri ugasanga ntavyo twahaye agaciro. Ndagutumiriye rero mwene data,
reka kwihakana umucunguzi nk'uko Petero yabikoze, kubera nawe ntabwo yatwihakanye, yaratwihanganiye. Suzuma intambuko zawe, suzuma ingene ubanye nawe, suzuma ingene uri kuragenda, suzuma kubera ko ntacyo wamuburanye, ntacyo wamuburanye. Rero ba mu buzima bukiranutse, ureke kwihakana umucunguzi, hamubane nawe, ujane nawe mu mahoro, ubundi ibindi azokwimenya bigende neza. Shalom, shalom, shalom.